ugwaruka imisore n'inkumi muriho sawa. Nuko rero turagiye gutangura n'igikorwa cyacu cyo kuri uno munsi. Mwamye muvyumva yuko icatuzanye vyamye bisamirana hano siko abatari bake mwavyumvise. Ariko rero imbere yuko duhava dutangura igikorwa nyezina twagira tubamenyeshe yuko ari kiganiro bamye bavuga ngo ikiganiro citwa gute? Ninde yo bivuga yavyumvise neza? Ingu tubwire Mutama, ingu tubwire ingene wavyumvise. Ikiganiro citwa ngo iki? Ikiganiro cyane kuvuga ishwagara kubishira mu ndimo. Uwumvise neza ingene twamye tubivuga hano? Ingo wowe wamwigemewe. Ni ikiganiro tungurana ubumenyi. Mumuha amashi menshi yabitoye. Ni ikiganiro twungurana ubumenyi kiba yagira kuvyerekeye gukoresha ishwagara mu ndimiro zacu sivyo none. Hanyuma ico kiganiro nukugira ngo mwebwe ubwanyu muraza kubazwa ibibazo bitandukanye ariko abaza kwishura neza baraza guhabwa ubushimwe. Murumva yuko komine Ruhororo kuri uno munsi mwagenderewe. Hanyuma ico kiganiro ishirahamwe IFDC rifadikanije insamirizi imbonesha kure buntu niryo ryabateguriye iki kiganiro. Hanyuma twungurana ubumenyi rero muraza kuhakura ibitari bike. Ni muri wa mugambi Pagris ujejwe gushigikira itunganywa ry'isi hakoreshejwe ubuhinga bunywanye mu ntumbero yo kugwiza umwimbu nayo inzara n'ubukene bibe kure y'imitumba yanyu sivyo. Reka rero muri kano kanya dusabe umunyamabanga ntayegayezwa wa komine Ruhororo abanzegere hano kugira ngo agire ijambo adushikirije ku bijanye n'ubuzima bwa komine Ruhororo, yongere kandi yakire abashitsi kuri uno munsi. Tugira amahoro n'isi itagira umururazi. Kw'izina rya musanteri wa komine yacu nziza ya Ruhororo yafatiriwe n'ayandi mabanga no kw'izina ryanje nyene natewe iteka ryo kumuserukira, twagomba ubwa mbere tubanza dukengurukira Imana yashikanye bano bantu hano, yashikanye n'ino radio ubuntu hano kugira batwigishe ingene twobungabunga isi ndimwa yacu, ingene kandi byodufasha mu kugira twimbure, kugira umunwa uronke icurya, umufuko nawo kandi uronke inoti. Iyo Mana rero nihabwa icubahiro, mumfashe tuyihe amashi menshi cyane. Nagomba kandi nakire bano bashitsi batugendeye. Hariho abaje baserukira iradiyo murababona bari hano, hariho abaserukiye IFDC, hariho n'abaserukiye Adisco bari ngaha. Aba bose n'abadufasha, murazi yuko Adisco ari idufasha mu mitumba yo muri zone ya Ruhororo bere no muri zone Mubanga gutanga ishwagara no kwereka abarimyi ingene bayikoresha. Baraza kubabwira rero barabibasigurira neza. Nabonye hano kandi n'umuhanuzi wa musanteri ajejwe iterambere ari ngaha, n'abene gihugu benshi rero nabonye bari hano. Hanyuma nagomba cyenda basaba muri komine ya Ruhororo umutekano urakwiye nkuko mubibona, ibirimwa birahari. Mbere ndikimenya ngaho imbere yanyu murabona hariho amagunira y'imyumbati bashoye, ivyerekana yuko ngaha novuga ko ngaha isoko ariyo mbere ishokamwe imyumbati imibisi idatonoye, kuko ni hake mu masoko muyisanga. Murabona n'abantu ko bashajishe kandi basa neza.
baramenyereye kurima mugabo kandi kungurana ubumenyi nk'uko ikiganiro kibivuga navyo vyodufasha. Nuko rero muri komine ya Ruhororo umutekano urakwiye, umwanya wose muza kumaranga muze kubana n'Imana kandi ntimuze kwihuta cyane kuko ibisumwa birahari, ntimuze kugana mutanasumye kuko ibitoke birahari, ibijumbu birahari, imyumbati yo mwayibonye, mbere n'isi yacu bariko barateragira ibiharage sizaho mwaciye mwabibonye kuko nakavu Imana yaradufashije barakazanye ejo abashoye kukaronka uro bariko barakashira mu ivu. Murakoze, Imana ibahezagire. Tumuha amashi menshi. Arakoze umunyamabanga ntarengayezwa wa komine Ruhororo ku ikaze aduhaye. Imbere rero yuko twinjira mu kiganiro nyezina, twashaka tubamenyeshe uko dukwiye kwifata, inyifato dukwiye kugira. Ubwa mbere mutekane, siko none mutekane kugira ngo ikiganiro kigende neza. Hanyuma ubugira kabiri mwavyumvise yuko muza kubazwa ibibazo. Mwabonye hajya ubushimwe ishirahamwe EFDC ryabateguriye kubaza kwishura neza ibibazo, sivyo? Ibibazo rero bisaba yuko mutekana mukumviriza neza kuko mu byo bagiye kutuyagira mu kanya gatoyi ni muri ivyo nyene harimwo inyishu muza gutanga ku bibazo muza kubazwa. Kandi tugatumirira mwese hamwe abakenyezi, abigeme, imisore, abatama n'abatamakazi, mwese hamwe gutanga inyishu kandi no kwerekana ubukerebutsi buri muri komine Ruhororo. Rero imbere yuko dutangura nagira ndabasabe mutekane, tugira duhamagare umuhinga Nduwimana Oscar ajejwe umugambi wishwagara no kugwanya umururazi w'isi, agira atuyagire. Ico kiyago ndasubiyemwo mu gitega amatwi neza. Muri ico kiyago niho haza kuva inyishu. Muhinga Oscar tubasabe mwegere hano. Ego nkuko aheje kubibabarira mwo kumviriza neza kubera yuko ibyo ngiri ndabashikirize niho hava ibibazo byo kugira muhave muronka ubu bushimwe babateguriye. Ndatanguye rero mwumvirize neza. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 ikigo mpuzamakungu EFDC citaho ibijanye n'akanovera ku isi gifatikanije n'ikigo cy'ubushakashatsi Izabu cyarakoze ivyigwa n'amakarata yerekana uburyohe bw'isi ndimwa mu Burundi hamwe n'urugero rw'umururazi ari bwo bukarihe bw'isi. Ibiharuro vyavuye birerekana ko isi yatitutse, bikerekana kandi ko ibice 73% vy'amasi ndimwa yo mu Burundi bifise ingorane y'umururazi. Iyo ngorane iri mu ntara nyinshi z'igihugu nka zose, havuyemwo igice gitoyi c'ikiyaya c'Imbo, hakavamwo n'amakomine make yo mu Kirundo afise ubukarihe mugabo kutari ku rugero runini. None umururazi niki? Umururazi ni ingwara y'isi igituma idashobora kwimbuka neza naho woba wakoresheje izindi fumbire. Hanini rero biva yuko ibitegwa bidashobora mwisi irimo umururazi ntibishobora kuronka ivyunyunyu bikeneye kugira ngo bimererwe neza kandi vyimbuke. Imizi yavyo irazingama, ibinyabuzima bigapfa canke bigahunga, inyubako y'isi igasambuka. None rero ibipimo bitwereka umururazi bimeze gute? Ibitegwa bitanga umwimbu mwiza mu gihe igipimo c'umururazi cerekana urugero rwa pH ruri hagati y'ibice 6.5
n'ibice 7,5. Mu gihe urugero rudashikana ibice 5,5 isi iba irimo umururazi. Tuvuga ko si vyiza kandi ko igipimo corenza ibice 7,5 kuko iyo si ica igira izindi ngorane z'ivyunyunyu. None tuvuga ko inkurikizi mbi z'umururazi tozisigura gute? Nizi inkurikizi mbi z'umururazi nuko ibitegwa ntibironka ivyunyunyu bikeneye. Ivyo vyunyunyu bikeneye ni nk'icyunyunyu phosphore, icyunyunyu potassium, icyunyunyu magnesium n'ibindi nka calcium. Hanyuma rero mw'isi y'umururazi ivyunyunyu cyane cyane icitwa hydrogene, icyunyunyu citwa aluminium, bica biba vyinshi bigaca bituma ibitegwa bitamererwa neza. Ibinyabuzima bica bifa canke bigahunga, isi iramera nabi, hanyuma umurimyi arahomba amafaranga kuko aba yashizemwo ibitabizo, aba yagutse kandi n'imbuto nziza. Hanyuma rero ikindi gikurikirane none umururazi utegwa n'iki? Ni igiki gitera umururazi? Imvo nyamukuru no kongerekana kw'icyunyunyu citwa hydrogene, ico cyunyunyu akaba arico gitera umururazi w'isi. Ikindi naco gituma umururazi uba ni kamere k'isi. Isi yo mu Burundi isanzwe iri mu masi akarigwa cyane n'umururazi. Hariho na cyane cyane no gusaza kw'isi. Iyi si kirashaza, ibumba rigize rica rishwanyagurika, rigaca rituma vya vyunyunyu vy'umururazi biyizamwo, vya vyunyu akaba ari hydrogene, aluminium. Hariho inkukura itwara ivyunyunyu bikinga umururazi. Hariho ihindagurika ry'ibihe naryo riratuma umururazi uba, kuko imvura irikiragwa ikijamwo umururazi, uko iziragwa rero bigatuma ko imyaka izozirakurikirana wa mururazi wongerekana. Hariho kurima isi utayiruhurira, navyone biratuma umururazi ugwira mu gihe udayisubirije ivyo vyunyunyu mu kuyitabira. Turabe gene umurimyi yomenya yuko isi yiwe harimwo umururazi. Yobimenya gute? Yoyimenya mu gihe aronka umwimbu mubi kandi yakoresheje ifumbire n'imbuto nziza, umwimbu ukaguma ari mubi. Yakurikije n'ibindi bisabwa mu kurima neza, arabikurikiza agashiramo ifumbire, mugabo wa mwimbu ukaguma ari mubi. Ikindi kimwereka ko harimwo umururazi ni mu gihe ibitegwa bizingamye ntibikure neza kandi imizi ikaba mito mito kandi migufi. Ashobora kumenya umururazi mu gihe asanze mu murima ibimera vyerekana umururazi. Navyo ni ibi: ishinge, ibishurushuru, isotera. Ashobora kumenya yuko harimwo umururazi mu gihe yoraba kw'ikarata agasanga iri mu bice birimwo umururazi. Ahaba harimwo ari mu bice bibamwo umururazi. Ashobora kubimenya kandi mu gihe yapimishije muri zabu ivu ry'umurima wiwe bakamwereka umururazi urimwo. Ugukosora umururazi w'isi, kubera yuko umururazi uravugwa. Mu gukosora rero umururazi w'isi no gushiramwo ishwagara yo mu ndimo, niwo muti nyawo bo kugwanya vuba umururazi, kuko ikihangana na ca cunyunyu hydrogene twavuze gitera umururazi. Ashobora kandi gukoresha ifumbire y'ikirundi. Mu gihe ushiramo ifumbire ikwiye
y'ikirundi umururazi urashobora kugabanuka mugabo bifata igihe kirekire ubikora. Mu kurwanya umururazi ushobora gutera ibiterwa bimera mu isi y'umururazi, ibiterwa bishobora kumera mu isi y'umururazi, naco ntigiterwa c'icayi. Urugero rw'ishwagara, ishwagara tworikoresha ku rugero rungana gute? Bashiramwo urugero rutandukanye bivanye n'urugero rw'umururazi basanze mu murima. Nk'abafundi bakorana na EFDC barafise udupimisho bita pH metre bakoresha mu kugira bamenye urugero rw'umururazi. Hanyuma rero mu murima urimwo umururazi muke harimwo pH ingana iva ku biro bice 5 gushika ku bice 5.5, ushobora gushiramo nk'itoni kw'ihegitari, no kuvuga imifuko 40 y'ibiro 25 hirya mifuko mubona hajya. Hanyuma rero umufuko umwe ushobora kuwushira nko ku metero 15 kuri 17. Mu murima naho harimwo umururazi mwinshi, umurimyi ashobora gushiramwo gushika ku biro itoni 2 n'ibiro 200 akabishiramo, no kuvuga abakoresheje imifuko 88 y'ibiro 25. Turavye ku metero naho umufuko umwe awushira ku metero 10 ku metero 11 n'inusu. Urwo rugero rukora amasukane, no kuvuga ko umuntu asubira gushiramwo ishwagara haheze imyaka 2 mu gihe uba wakoresheje urwo rugero rwiza rubereye. Hanyuma rero iyo myaka 2 iheze azoza arashiramwo ibiro kuva ku 500 gushika ku 600 buri mwaka. Mu kuyishiramwo bigenda gute? Kugira ngo ukoreshe ishwagara neza uyishiramo hasigaye n'imiburiburi 7 kugira ngo uteragire. Si vyiza kuyishiramwo uriko urateragira kubera yuko imbuto uteye zishobora kugira ikibazo. Muci urashobora gushiramwo ishwagara nko mu kwezi kw'indwi no mu kumunani, hanyuma ukazogera kurima mu kw'icenda wamaze yashwagara bashiramo yamaze gukosora wa mururazi w'isi. Ishwagara bayishira mu busizi burimye, urategura neza ubusizi ukaburima, hanyuma urashobora no kwishira aho uheruka kurima hari ikiyogori canke igiharoharo, urashobora kwishiramo ukazoca uyirimana. Ishwagara iramijwa ntibayishira mw'ibango kugira ngo ikwiragire mu murima hose ataho usimvye, kandi kugira ngo ntikubane nyinshi mw'ibango kuko imbuto zogira ingorane. Uhejeje kumija ishwagara ntubuhejeje, uca utora isuka y'umujojo ukarima ushimika gushika ku santimetero 20 canke 30 kugira ngo ishwagara icangane n'ivu, ukosore umururazi aho imizi y'ibiterwa yose ishobora kugera, bigatuma kandi ishwagara idatagwa n'amazi y'inkukura canke n'umuyaga. Ivyo kumenya neza ni ibi: ishwagara yo mu ndimo iratandukanye n'ishwagara yo kubaka. Ico byose bihuriyeko nuko ubwo bwoko bwose bw'amashwagara bisa n'agafu, bumeze nk'agafu gaseye kava mu mabuye. Mugabo rero biratandukanye kubera yuko uravye ivyunyunyu bibigize, ishwagara irimwo ivyunyunyu nyamukuru 2: icyunyunyu calcium n'icyunyunyu magnesium.
ivyo bigategereza kuba birenza ibice 20 kwijana. Urashobora gutandukanya amashwagara naho nuravye ibara. Ishwagara yo kubaka cyane cyane usanga yera cyane. Mugabo ishwagara yo mu ndimo urashobora gusanga yera, mugabo hariyo n'igihe ushobora gusanga ifise n'ayandi mabara atera cyane, ifise nk'amabara ishaka gusa n'urwatsi rutoto buke buke, canke ifise n'indi ibara ry'ikivuvu. Ishwagara rero ikoregwa mu Burundi kandi ni nziza cyane, ishobora kuva mu mabuye bakura mu ntara ya Cibitoke komine Buganda, bashobora gukura amabuye ava mu ishwagara mu Rutana mu ikomine ya Bukemba, barashobora gukura ishwagara mu ntara ya Bubanza muri komine Bubanza. Mbere habaye n'ivyigwa binonosoye naho hafi y'iwanyu mu vyegwa harashobora kuva ishwagara ishobora gukora mu burimyi. Ntihagire uwogira ubwoba rero mu gukoresha ishwagara ngo yomwononera isi, kuko mwumvise ko iva mu mabuye, amabuye kama baba basyeye, nta kindi kintu bongeramwo. Kandi ishwagara ibashikira babanje kuyipima mu kigo Izabu. Amashirahamwe akora ishwagara arashika 6. Hariho ishirahamwe bita AB Geoscience, hariho ishirahamwe bita Stone Society, hariho ishirahamwe bita Entreprise Jeremy, hariho uruganda bita EFCCO, hariho Itracom Fertilizer ariyo Fomi, hakabaho n'urundi ruganda rwitwa Dolo Production Company. Ishwagara rero kandi icyo twomenya nuko numuti uvura umururazi. Ishwagara numuti uvura umururazi, nisubirira ifumbire y'ikirundi canke y'ikizungu. Imiti rero ikorokoranye, numugende mukoreshe ishwagara n'ibindi bitabizo, mukingire isi yanyu, mukoreshe imbuto nziza zirobanuye, hanyuma mukoreshe n'ubundi buhinga abajejwe indimo babaha. Ego ati none mu guheraheza umurimyi iyo shwagara yoyikura hehe? Iyo shwagara rero umurimyi kugira ayironke yoca muri wa mugambi PNSEB, wa mugambi wa PNSEB w'igihugu wo kwegereza ifumbire hamwe n'ishwagara abarimyi ku giciro kitavuna. Uwo mugambi PNSEB turabahamagariye rero ko mwokwijukira ishwagara kugira ngo mugwanye bwa bukarihe bw'isi, hanyuma murime mwimbure. Tumukomera amashi. Umuhinga aratubwiye ibitari bike kandi twababwiye yuko muri ivyo ariho harimwo ibibazo. Rero mutugenegene muza kudushikiriza, ntihagire uwuzana utugenegene dutandukanye n'ivyo turimwo. Gukoresha ishwagara neza mu ndimiro zacu. Mbega hariho umunota umwe wonyene yodushikiriza akagenegene kajanye n'ivyo. Sa? Abanyaruhororo turiho? Kumengo murakanye? Ntimukanye? None ugira akagenegene ka mbere ninde yodushikiriza akagenegene ka mbere? Ngaho nibaguhe mikro, egera Magnifique ngaho. Hagarara uraba hariya. Aho nyene. Twagomba tuvugane ivyerekeye ishwagara. Akazina witwa nde? Nitwa Haramajyambere Felicite. Felicite. Ishwagara ni ikintu kivyura isi ibitamera. Nakagenegene none? Sa? Ako nakagenegene? Ahagenegene kavuga. Ishwagara yacu nisindiza irakomeye kwisindiza.
nziza mukoma amashi hemwe irapakire ni nzizinda mu kwindwi no mu kumunani Ehe. mu gusiza imeshi Ehe. mu gusiza urutasi ubanza kuyiteragiramwo Ehe. wamuma ukaza gusiza yishwa hemwe tumukomere amashi yari imponjo arakoze cyane n'akantu kajyanye n'urukato mwabibonye nk'umuntu ariko arakubita isuka arakoze cyane ingo hano baguhereze ntiwogenda uko nawe no arakoze cyane nuko rero reka tubandanye mwabonye ko bitanguye gushuha reka rero nakire nini nahazwe magnifique kuri mikoro ya kabiri adufashe ku bijyanye n'ibibazo tubasabe mutekane kugira ngo byose bigende neza uza kwishura neza aza gushikira uriya ajejwe wo mu ishyirahamwe EFDC ajejwe kubaha ubushimwe cyane Emeline mutege amatwi ikibazo cya mbere ikigo mpuzamakungu EFDC cyitaho ibijyanye n'akanovera k'isi gifatikanije n'ikigo cy'ubushakashatsi izabu cyarakoze ivyigwa n'amakarata yerekana uburyohe bw'isi ndimwa mu Burundi hamwe n'urugero rw'umururazi ari bwo bukarihe bw'isi vuga umwaka ivyo vyigwa vyakorewemwo uriya mukobwa amanitse igitambara banguka dukoresha ububangutsi ishura uwo mwaka ni w'ibihumbi 2021 amashi ntakorerwamwo kabisa yumvirije guhera mu ntango genda bagushikiriza agashimwe bamuha ibido y'umutonore bamuhe igitenge c'umwakaka bamuhereze n'amasabuni yo kugira isuku ya bido niya cafura na ca gitenge kigacafura azoca mesura EFDC ku ruhororo mwavyumvise ikibazo ca kabiri ego agume hafi kuko araja mu bahiganirwa iradiyo ikibazo cya kabiri mutega amatwi ikibazo cya kabiri murumva ko ari mwumvirize hemwe mwumvirize EFDC yaganuye mutega amatwi ikibazo cya kabiri kivuga giti vuga intara zitatu dusangamwo amabuye avamwo ishwagara reka dusabe uriya musore amanitse ukuboko anyaruke murashikirwa gusa mubikore mu bubangutsi nyaruka irakoze Olive Icibitoke Rutana na Bubanza ikibazo agikubise bwa jisho ruhororo murakerebutse mbega wavuze ngo witwa nde Olivier manyi mumbarize ko afise umukenyezi irakoze Olive aracyari umwana biraboneka ego reka bamuhereze ibido y'umutonore bamuhereze n'igitenge umwakaka urabibona bamuhereze n'amasabuni yo kugira isuku amashi menshi kuri Olivier ikibazo cya gatatu mu byavuyemwo muri ibi byigwa bya byigwa twavuga byakorwa muri 2021 birerekana amasi ndimwa yo mu Burundi afise ingorane y'umururazi ni ku bice bingahe kwijana mbega hemwe abantu bakuze bagiye he kandi aribo barima hari umukenyezi mwirimizi mumboneraho ego uyu mukenyezi uyu mukenyezi ari inyuma yawe w'igitenge je nitwa Kwizerimana Florida ivyo bice ni 73 aragitoye ikibazo Florida mu muhamashi ikibazo aragitoye Florida agikubisa karavyo nawe nyene bamuhereza ibido
y'umwakaka bamukubita igitenge agiye gushaza, ndabona yari asanzwe ashaza agiye kongerereza, bamukubite n'amasabuni yo kugira isuku. Yego nawe nyene agume ngaho araja mu bahiganirwa iradiyo. Ikibazo kigira kane, biravugwa ko ishwagara ikoreshwa mu ndimo ibanza kuba ipimwa kugira ngo yemezwe. Ipimirwa hehe? ndabona umupapa hajya ndabona umupapa murashikirwa ntimugire ikibazo, hariho umupapa ari hajya amanitse ukuboko. Twaniye rugira reveriye. Ipimirwa mu kigo cya Izabo. Ipimirwa mu kigo cya Izabo, aragitoye reveriye. Amashi menshi. Amashi. Nawe nyene bamuhereza ibido nshasha, bamuha igitenge. Mbe reveriye, urafise umukenyezi? Icyo gitenge ariko wari ari ngaha umukenyezi yaje niyaje, nibaza ko kimushikiriza muhira n'amasabuni yo kugira isuku. Umuntu abangutse umwe ducishemo akagenegene kihuta amasegonda 30. Akagenegene mu burimyi n'ubworozi ntituja kure. Hepfo nta urimo. Uriya mupapa akagenegene katwumviriza, akagenegene kujya mupapa bwa mbere havuze umukenyezi. Akazina nitwa Jack Jandi. Guma hamwe. Akagenegene njyanda bakorere nako kuririmbira Imana. Twavuze ibijanye n'uburimyi n'ubworozi kajana. Urabishiramo? Ko twumva. Iyo Mana dusengira komeye, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana yaduhaye ishwagara mu Burundi. Iyo Mana dusengira komeye. Iyo Mana dusengira komeye, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana yaduhaye amashi kuri Kajandi. Ati ndabihinyanyurira mwotu. Ati kuko nta umuremyi wenyene niwe yashoboye kudushirira hishwagara. Arakoze cyane, bamuha amasabuni. Tubandanye. Turabandanya n'ibibazo, mubandanye gutega amatwi. Ibibazo murumva ko byoroshe. Ikibazo kigira gatanu, vuga kimwe mu biterwa bimera mu isi irimwo umururazi. Reka twerekeze hepfo. Ndabona umukenyezi amanitse amaboko abiri ni telefone hari hepfo. Jewe akazina kanje nitwa Nimbona Eliana. Igiterwa gishobora kumera ahantu hatwara umururazi ni icyayi. Aragitoye mu muhamashi. Ntibahusha. Nawe nyene bamuhe ibido tonore. Raba neza ngaha. Bamuhe igitenge gishasha. Bamuhe n'amasabuni yo kugira isuku. Okay. Acaguma hafi. Nagume hafi ngaho. Mwishura mu byo basiguriye, umururazi ni iki? Bisaba muze mwishura neza. Reka dusabe uyu muhungu aherereye ngaha yambaye agapira kirabura. Ja kuri mikoro ya kabiri. Nitwa Kimananse. Umururazi nikiza gitima isi itimbuka. Umururazi nikiza giti n'ingwara. Babajije bavuge ati umururazi ni iki? Umururazi n'ingwara ituma isi itimbuka. Oya, bisaba umuntu atanga isiguro nziza. Yacishiye neza. Reka dufate umutama yambaye Nike azabisigure neza. Jeni twamvuye kuredeho. Umururazi ni ingwara iri mu isi ituma igitego giteye gica kigira amagara mabi, kigatuma kitaduga neza, kigatuma ubuzima bwacu butagenda neza. Aha rero
banza ugume ngaho banza ugume ngaho banza ugume ngaho gatoyi nagume ngaha kugira tumudadanure reka turondere uwundi uyu mushinga nawe w'inzobe ingo akeshijwe ne wagerageje mugabo ku bice 70 reka twumve utora ku bice 100%. Yego rurazi ni ingwara yitwa etrogene. Oya wapi abakenyezi no twabonye babishoboye cyane yakije ari inyuma uriya ingo kabanyitanga ndakomana Jamari igiterwa nta giterwa twabajije bayi oya bayi umufasoni yambaye ishapure umufasoni yambaye ishapure ngaho imbere ingo mumufashe yatangiye kugara twegera inyuma n'uri inyuma turamuhamagara jewe nitwa Gakobwa Florence umururazi uri mu isi intuzenya imizi oya sintuzeya rora bayi Florence reka tubaze uyu mushinga nawe yambaye agapira k'ubururu ingo uyu vyanse tuja tumusubiramo uyu abisigure yitonze hari igihe cyo bitora neza. Nitwa naho mvukiye Jimmy numururasi uri mwisi wowe ugera ku bice 70. bayi reka dusubire kuri uyu ingo ubivuge witonze iyo bivuze hari akaru kamwe konyene kaburamwo ari imbere ndagisubiyemwo umururazi ni ingwara iri mwisi mwivu utuma igitego giteye kigatuma kigira amagara mabi ntigiheze ngo kimere neza mu kwama. Mutama wewe reka baguha isabuni wigire reka dusabe abanyeshuri nabo ngira tworaba subira inyuma uyu byanze ucuza wewe iyo ngwara izina ryayo ni umungarara oya wagaye ingo muko yumvirije na gatoyi kweli subira inyuma akazina nitwa Niyosaba Claudine umururazi ni ingwara iri mu isi iyo uteye igiterwa kiruma mugatu yikingiye ivyo biterwa biragenda neza burya inyishu utanze ni nka ya wa mupapa avuye ngaha kweli inyishu utanze ni ya yindi subira inyuma reka dusubira muri ingo twumvirize nawe hehehe yaramava muhira nitwa Nishoneso Jean Dodi umururazi ni ingwara ituma intuze giterwa gikora n'amagaba mabi oya turaba dusura mu banyeshuri ngo subira inyuma mwebwe gato rindira akazina kanje nitwa Niyukuri Brienne umururazi ni ingwara iri mu isi ituma ibiterwa bitimbuka neza umururazi ni ingwara iri mu isi ituma ibiterwa bitimbuka neza reka kivuge reka yagerageje reka mumve kuna ikisura nubwo hariho ikintu kiburamwo reka mwumve inyishu neza yari gutanga Magnifique ariko agashimura kamuha Magnifique reka duhe inyishu nziza yari gutangwa mu buryo bwiza inyishu nziza mwumvirize tega amatwi mwumvirize inyishu nziza mwari kwishura ariko uyu mushiki wacu yagerageje umururazi ni indwara y'isi ituma iyo si idashobora kwimbuka neza naho woba wakoresheje izindi fumbire mwavyumvise egera rero hariya baguhe agashimwe wagerageje baramuhaye igitenge ikibazo nticyari coroshe bamuhe n'ibido bamuhe n'amasabuni icyongeye kuri ibyo bamuhe n'agafuko k'ibiro 25 by'ishwagara amazi menshi
nawe nyene agume ngaho hafi araja mu bahiganirwa iradiyo. Mwamaze kuvyimba ko twamaze kuja mu bindi bibazo bituma bakongerako n'akabirya. Aha, turabandanya. Turabandanya n'ibindi bibazo mutega amatwi murabona ko hariko haraja ko akabirya ibiro 25 by'agafuko kishwagara. Tugende. Vuga inkurikizi zibiri canke zitatu z'umururazi w'isi. Hariho umupapa amanitse inkofero ngaho o. Yego, egera. Oya hari umanitse inkofero ha. Egera. Bari babiri, uwundi ntaco naca arindira. Egera mutama. Niyegere ntaco abarahagaze ngaho. Egera ngaho. Jewe nitwa Banyase Emmanuel wo muri Gitaramuka. Umururazi w'isi. Oya, sivyo twavuze ico twakirenganye kera. Aha. Yisi no kuvuga ubwa mbere. Imvura iguye nabi. Mugasinkurikizi y'isi mutama. Burya kugira mwishure neza mubanza kumviriza neza ikibazo. Mutama ikibazo. Umwe yatugirira kagenegene araje mutama wewe turarangije. Mutama wewe vyarangiye reka twakiru nawe. Mwidondore hama mwishure. Izina ni ryarindi ndikajandija. Inkurikizi y'umururazi yurimye ntiwimbura. Ubugira kabiri yuteye igiterwa ntigikura. Naho wokoresha uwundi mwavu. Oya. Mwavishuye neza, Oya. neza. Reka turabe ko hari uwundi agerageza kumusumbya. Ingo. Egera ngaha. Jaho o. Akazina hama wishure. Umuhinga dufashe kubiraba neza kuko burya Akazina nitwa Keza Mutima Claudine. Inkurikizi y'umururazi icambere iyo urimye ugakoresha izindi fumbire hatayimwiswagara ntiwimbura. Ikindi kigira kabiri iyo urimye udakoresha iswagara ntiwimbura. Ikindi kigira gatatu urarima ugahomberayo n'amahera yawe wakoresha. Oya. Ikibazo nashoboye kushishura neza reka twakira uwundi. Reka. Uriya mupapa yambaye ishati naze isa na orange. Nitwa Niyitunga Soter. Inkurikizi zitatu z'umururazi. Bwa mbere urimye ntiwimbura. Bwa kabiri uburyo wakoresheje kugira urime burahahonera uhomberayo. Inkurikizi gira gatatu n'igihugu kirahahombera. Oya wapi? Kibazo nawe nyene kiranse reka turabe uwundi ashobora kugishura neza. Mumubise tuga buke. Jewe nitwa Dorothea Nizigimana. Inkurikizi mbi no kuvuga igiterwa ntikironka ivyunyunyu nka phosphore na magnesium, ibinyabuzima birahunga, isi igaca iba nabi. Ikibazo aragitoya cishuye neza. Yagitoye mu muhamashi murumva ko ari kibazo cyari shananiye benshi. Byasaba yuko umuntu yumviriza neza. Yabisomye. Nawe nyene bamuhereze igitenge cy'umwakaka. Bamuhe ibido ikirishasha, bamuhereze n'amasabuni yo kugira isuku. Hagereke ko nagafuko k'ibiro 25 by'ishwagara. Amashi. Umuntu yocisha makagenegene kamwe. Ingo mwigeme. Murabona uyu yaravuye. Avuye kurima mu muri mu bunyene. Raba hariya. Jewe nitwa Vanessa Ntakirutimana. Ngira ndabarimira ukuntu borima mu mpeshyi. Rimira impeshi bugiciragora. Rimira impeshi bugiciragora. Rima. Karakonye. Ukoresha ishwagara rima. Arakoze. Ati ciragora bamuha amasabuni arakoze cyane. Umururazi urafise ibintu biwutera
vuga imvo imwe nyamukuru. uriya mugabo yambaye agapira gasa n'ubururu hejuru, umuntu amanitse telefone hariya inyuma. nitwa Nibigira Olivier. Ikintu gituma wamaze kuvuga ikintu rero burya tuba tugusezeye. je nitwa Nzirubusaremi. igitera umururazi ni ihindagurika ry'ibihe. oya bayi kibazo ntashoboye kukidoma bayi turabe hano ubundi akazina hama mwishure. akazina nitwa Kwizeyimana Kayitesi. nibaza igituma isi igirene niyongerekana rya igirane iba yabuze hydrogen yego guma ngaha ingo hagararaho reka mutekane yagerageje imvo nyamukuru y'umururazi nugihe icyunyunyu hydrogene kiba cyabaye cyinshi muri iyo si. si kubura icyunyunyu hydrogene ahubwo nuko kiba cyabaye cyinshi. mugabo wagerageje ko yavuze icyo cyunyunyu, yagerageje ko yatoye n'ico cyunyunyu, nagende bamuha agashimwe. nyene bamuhe igitenge gishasha, bamuhe ibido, bamuhe n'amasabuni yo kugira isuku, bamuhe n'agafuko k'ibiro 25 vy'ishwagara. turabandanya n'ikindi kibazo naco nyene mucumvirize neza kugira mucishure neza. vuga uburyo butatu umurimyi yomenyerako canke akabirabirako kugira amenye ko isi yiwe harimwo umururazi. nitwa Terasi Irakoze. icya mbere nuko ibiterwa bidakura neza, icya kabiri nuko hameramwo ishinge canke agasurusuru, icya gatatu nukujana ivu muri zabu ukaripima. Yego kiratera gitoye. witwa nde? Subiramwo izina ryawe. nitwa Terasi Irakoze. Terasi Irakoze. ikibazo yagitoye atoye ikibazo cyari kinaniye abatari bake, nabo nyene yegere hajya bamuhe ibido nshasha, bamuhereza igitenge. Terasi urafise umukenyezi, ako gatenge none ukajana azoshonesha agashati. bamuhereza n'agafuko k'ibiro 25. guma ngaho Terasi, nawe nyene agume ngaho, araja mu bahiganirwa iradiyo. tubandanye n'ibibazo, mutege amatwi. ikindi kibazo gikurikira kigira giti: mbega uwo mururazi w'isi urashobora gukosorwa, ego canke oya? vuga umuti nyawo wo kurwanya vuba uwo mururazi. wewe watugije isakoshi ngo w'isakoshi. oya hariya raba hariya hama widondore. akazina kanje ni niyo nyishu iribe. icyambere ego imvo twokoresha nugushira ishwagara mwisi ndimo. ego ikibazo aragitoye, nyaruka baguha agashimwe. hariya nawe nyene baguha agashimwe. ibido hindukira urabino igitenge. icyo gitenge uzokijana azoshonesha agashati. amasabuni yo kugira isuku, bamuhereza n'agafuko k'ibiro 25 k'ishwagara. turabandanya. murumva ko ibibazo biroroshe cyane, murabona ko ubushimwe ari bwiza. tubandanye n'ikindi kibazo, mutega amatwi. leta y'u Burundi yarashizeho umugambi wo kwegereza ifumbire n'ishwagara abarimyi ku giciro kitavuna. vuga ingene witwa. nitwa Ndihokubwayo Atanazi. uwo mugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi witwa PNSB. ikibazo aragitoye. amashi menshi ikibazo aragitoye. mwegere hajya babaha agashimwe. hariya bamuha agashimwe. ibido ikiri nshasha, igitenge. icyo nibaza ko umukenyezi mu kanya kiramushikira. amasabuni yo kugira isuku n'agafuko k'ibiro 25 k'ishwagara.
ego reka tubibutse yuko iki kiganiro hari ikiganiro muri kumwe n'isamirizi imbonesha kure buntu ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi ifatikanije n'ishirahamwe EFDC mu mugambi Pagris ujejwe gukingira itunganywa ry'isi hakoreshejwe ubuhinga bunywanye. Turabandanya rero n'ikibazo. Mutega amatwi, ikindi kibazo kiravuga giti vuga amashirahamwe yafashije hano muri komine ya Ruhororo kugira umugambi wo gutanga ishwagara ku barimyi bigisha abandi. Uvuge akazina kawe. Kezimana Shadaraki. Ayo mashirahamwe na yahe? Edisco na EFDS. Aragitoye wa mwana bashimeshi agenda bamuha agashimwe. Hindukira urabino ibido bamuha igitenge nawe nyene azoshoneshamo agashati canke aze kugishikiriza mama wiwe amubwiye ati burya namye hariya n'agafuko n'amasabuni yo kugira isuku n'agafuko k'ibiro 25 kishwagara nuko tubandanye akagenegene oya tubandanye n'ikibazo. Ego turabandanya n'ikibazo naco nyene mutega amatwi kiroroshe cyane. Vuga ibimera bibiri umurimyi abonye mu murima wiwe acamenya ko irimwo umururazi. Akazina ama wishu nitwa Nicoreza Bijandovye. Hariho ikintu ubonye murima wawe cyambere ishinge n'igishurushu. Subiramo ntibyumvikanye neza. Nishinge n'igishurushu. None kakunda abaraba mikro hanyuma wishura. Subiramo. Nishinge n'agashurushu. Sawa, ikibazo aragitoye. Bandanye naho baguha agashimwe kawe. Bamuha agashimwe. Bamuhe ibido, rabino baguhe ibido, baguhe n'igitenge, baguhe n'amasabuni yo kugira isuku. Dukomeze. Baguhereze n'agafuko k'ibiro 25 turabandanya. Umurimyi ashizemwo urugero rukwiye gwishwagara mu murima wiwe n'inyuma y'igihe kingana gute kugira ngo asubizemwo iyindi shwagara. Reka dusabe ingo wewe wadugije inkofero wewe yadugije inkofero. Yego oya abari inyuma abatwegereye ntitubabaza. Banguka akazina hama wishure raba hariya. Jewe nitwa Niyomwungere Samuel. Kugira gace harinda guca indwi zibiri imbere y'uko ikibazo kiramunaniye. Bayi akazina hama wishure. Akazina kanje nitwa Irakoze Keri. Kugira usubize indi shwagara ni nyuma y'imyaka 2. Aragitoye ikibazo aragitoye. Yaruka baguhe agashimwe kawe. Ibido nshasha, igitenge, amasabuni yo kugira isuku n'agafuko. Rabino bagushikirize. Rabino n'agafuko k'ibiro 25 kishwagara. Yaje uyu mukenyezi mbona yabangutse akagenegene twibukanye ko tutaja kure. Raba hariya. Yegera hagati. Ngomba ndababwire akagenegene kubijanye n'ukurima. Ego. Ukurima neza dushizemwo ifumbire. Dukoresheje iswagara tugashiramwo nange tugashiramwo n'umwavu w'ikirundi kireje tutibagiye ifumbire iswagara. Sawa. Arakoze cyane nawe nyene. Arakoze. Amasabuni yo kugira isuku. Baguhereza amasabuni. Cyasigaye ikibazo kimwe cyaba ngaha imbere yuko dushikira iki radio. Ni ikibazo kigira 15 reka mbenda kibabwire. Hanyuma mugenzi aca bandanya. Vuga ivyunyunyu nyamukuru biri mwishwagara bakoresha mu ndimo. Ivyunyunyu nyamukuru.
uriya mushinga nawe yamanitse telefone. Mwumvirize ikibazo cy'iradiyo, mutega amatwi, tubwire muri make ingene umurimyi yokoresha neza ishwagara mu murima wiwe. Mwumvirize neza. Tubwire muri make ingene umurimyi yokoresha neza ishwagara mu murima wiwe. Ingene tubikora tugenda ku murongo. Duhera ku watanguye kwishura, hanyuma umuhinga tumusabe abe hagufi kugira ngo dufashe ku muntu azoba yatanze inyishu ibereye. Akazina hamuca wishu. Nitwa Everine Dukundane. Na zurava mu kibanza uhagarara ho. Nitwa Everine Dukundane. Ukuntu umurimyi yokoresha ishwagara nuko urima mukurima urabanza ukarima ukayimija wahejeje kurima mu ndwi zibiri mu myaka ibiri uhejeje n'ubundi ukatusubira kuyimija mu gihe wagize iba yaheze. Ikibazo ntashoboye kugitora yari yaronse iki? Oya. Muhinga yagize umutwe ati Oya sivyo. Ugira kabiri. Nitwa Everine Dukundane. Wowe rero twari ivyo Everine wo kwisoza ivyo watwaye, ariko twibaze yuko ufise akajambo ko gushima. Egera ngaha imbere gatoyi. Ndashimira Radio TV Buntu yashoboye gushika ngaha mu iki. Ifatikanije n'ishira hamwe irihe? EFDC. Ndayishimiye rero nkabashimira n'Imana yabazanye ngaha murakoze. Yego, amashi. Amashi menshi. Uwa kabiri yegere ngaha. Gera ngaho wishure. Akazina hama wishure. Nitwa Irakoze Olivier. Ubwa mbere umurimyi yorima neza isi, hanyuma agaca afata ishwagara akayimija ngaho mwivu, hanyuma agaca afata isuka akimba gushika kuri santimetero 20 canke kuri 30. Hanyuma haciye imyaka 2 agaca asubira gushiramwe yindi, kandi ishwagara urashobora kuyishira ahantu mu kiyogori canke mu ndare, hanyuma ugacurima. Umuhinga nadufashe. Hari ikintu nyamukuru yibagiye. Hari ikintu nyamukuru kimwe yibagiye. Ico kitarimwo inyishu ntiza kubimeze neza cyane. Nakabijya muri iyo nyishu. Waronse iki? Ibido n'igitenge n'amasabuni. Wagira usubiremo? Tumuha akaryo ga. Ngo subiramwo. Umurimyi yorima akaronka isizi. Hanyuma agaca afata ishwagara akayimija. Ajije kumija agaca arima n'isuka nko gushika kuri santimetero 20 canke 30. Hanyuma haciye imyaka 2 yoca ashiramwe yindi shwagara, kandi urashobora gufata ahantu hari ikiyogori canke haraye ugashiramwo yashwagara ugacurima, naho nyene birakunda. Muhijambo muhinga yagerageje nashaka ndakubaze yoyishiramwo hasigaye imisi ngahe kugira ngo ateragire? Ikibazo rero aragitoye. Ikibazo aragitoye cy'iradiyo. Muhe amashi. Ariko reka dusabe, mbega yemwe ntimwotuvugiriza tukumva. Mu buhinga ntiboshobora kudufasha. Kugira aza kuyitwara yumva ko ivuga neza. Wiyumva gute kubona reka twumvirize kibazo cy'iradiyo? Rero numva nezerewe cyane.
murakoze. ariko nako konyene kabisa utwaye ibitenge iradiyo ibido amasabuni mwakoze kutugendera imana ibazigame. mbega ni bande babagendeye? Kigo EFDS nande fatanije na radio televiziyo buntu. Wewe rero urumva yuko aho EFDC izoja ngira naho byose aba kwiyunguruza naho ko kwiyunguruza kugira ushikeyo cyane. hanyuma uriyemeje yuko ibijanye n'ivyo bibazo wishuye neza ugiye kubikwiragiza mu bandi mu kibano uhereye mu muryango wawe kugira ngo abantu bavavanure n'ubukene mu kurima bakoresheje ishwagara. Aha. Ego nuko rero reka wiyegereze bimwe baguha ubwa mbere ngaha. Yofungura utanga n'akarorero. Ego. Yofungura ibiharage n'intuza n'ubugari bwa bigori. Umviriza nto. Umviriza yaradinge nivuga. iradiyo nziza cyane yo mu bwoko bwa Sunda. Iradiyo Sunda ivuga cyane. Bayigushikirize egera ngaha iradiyo bayigushikirize. Egera hano gato imbere gato udufasha. Yirabishe hariya. Dusabe badufatira agafoto kameze neza. Agafoto kameze neza. Aha. Irakoze Olivier rero tumushimire cyane ni washoboye gutahukana iradiyo ni washoboye kwishura neza ikibazo cy'iradiyo. Ariko reka dusabe na bano baronse buno bushimwe hagire babiri bashobora guserukira abandi bagira akajambo bavuze. Uyu ni mukenyezi wiwe. Ni mushikiwe. Nk'abashoboye gutora ibibazo turashimiye radio TV buntu yatugendeye ha muri komine Ruhororo tukaba dushoboye kwishura ibibazo tukaba dutahanye n'ubushimwe. Ego. Twagira rero tubakengurukire cyane bimwe bivuye ku mutima babaduhera amashi abatomboje n'abatatomboje. Ego. Reka duhe akanya nuno nawe nyanagire akajambo ashikirize. Twashimiye ntuza radio televiziyo buntu yatugendeye muri komine yacu nziza ya Ruhororo. Yego turifuza ko gumamagara ngaha kutugendera. Yego. Nakajambo nashikirize. Murakoze cyane. Reka rero tubashimire cyane tubibutsa yuko cyari kiganiro twungurana ubumenyi aho mwari mwagendewe ngaha muri komine Ruhororo n'isamirizi imbonesha kure buntu ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi ifadikanije n'ishirahamwe EFDC bakaba bariko bayagira eka mbere byinshi byavuye muri mwebwe kubijanye n'ingene mwokoresha ishwagara kugira ngo umwimbu ushobore kugenda neza. Hakaba hari mu mugambi Pagris ujejwe gutunganya neza gushigikira itunganywa ry'isi hakoreshejwe ubuhinga bunywanye. Tubibutse yuko kuri mikro ya mbere yarinze Imana Emeline ari we jewe, kuri mikro ya kabiri akaba yari Nini Nahazwe Magnifique, nayo kuri kamera ya mbere akaba ari Emmanuel Nijimbere, kuri mikro ya kabiri Uwumutima Gislene, nayo kuri kamera ya gatatu akaba yari Irambona Thierry. Wari karatuma ikiganiro kigenda neza agihagarariye mu buhinga bw'ivyuma akaba yari Aberi Kwizera, nayo uwatuma amajwi abashikira neza akaba ari Niragira Izahake. Ruhororo muriho amashi menshi nakagaruka.